Reka mvuga inkomezi z'uhoraho, reka mvuga ubukuru buhoraho, ndaririmba urukundo rw'Imana yacu, ndaririmba igitinyiro c'Imana yacu. Reka mvuge bimwe mu vyo yakoze vyatumye yamamara mu mahanga, reka mbabwire ingene yiyamamaje bituma yamamara mu mahanga. Iyo Mana, iyo Mana, iyo Mana, iyo Mana yabaciriye inzira, yishe bigatanya iramamara, ubyamamare oya nta n'umwe wo mw'ijuru no mw'isi turarambaraye rushitse hasi tukudugirije icubahiro, twibutse ingenuro w'igitinyiro bitumye tukudugiriza amaboko. waramamaye ufatanije haleluya. Urukundo wakunze abari mw'isi rwaramamaye rushika ikuzimu, rwatumye urungika umwana wawe Yesu apfa urupfu rubi ku musaraba, yatanze amaraso araducungura, abari imbohe yadwaye kwidegemvya, aca aramanuka ashika ikuzimu, Satana mubonye ahinda agashitsi, yiyambura imfunguzo arazimuha, Yesu acazuka n'intsinzi ikomeye, mu vyamamare vyubatse amazina, ntawakoze nk'ivyo Yesu yakoze. Mw'ijuru no mw'isi turamuhimbaza, haleluya haleluya haleluya, turarambaraye rushitse hasi tukudugirije icubahiro, twibutse ingenuro w'igitinyiro bitumye tukudugiriza amaboko. waramamaye ufatanije haleluya. Inganje ni yawe warayitsindiye, wiyamamaje neza turakwemera, mu mahanga yose barajugumira, bibutse ivyo wakoze barakubaha. Inganje ni yawe warayitsindiye, wiyamamaje neza turakwemera, mu mahanga yose barajugumira, bibutse ivyo wakoze barakubaha. N'iwacu mu Burundi turakubaha, twibutse ivyo wakoze mu gihugu cacu, ya migende y'amaraso warayikamije, ubu igihugu cose amahoro
idukingiye ubu twese abarundi turi mu mashimwe inganji ni yawe warayitsindiye wiyamamaje neza turakwemera mu mahanga yose barajukumira bibutse ibyo wakoze barakubaha na leta y'uburundi barakwemera mbere baraguhaye ikibanza ca mbere n'abashinga amateka baratemeje bati imana ntihabwi ikibanza ca mbere turavye ibyo wakoze yewe mana we mw'isi yose urakwiye ikibanza ca mbere inganji ni yawe warayitsindiye wiyamamaje neza turakwemera